Namwe bakunzi muriko muradukurikirana turabaramukije. Umukuru w'igihugu nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye aherekejwe n'umutambukanyi wiwe nyenicubahiro Angeline Ndayishimiye yaragize urugendo kuva kuwa 14 gushika kuwa 17 Ruhuhuma umwaka w'2025. Urugendo rwamushikanye i Addis Abeba mu gihugu ca Ethiopia, aho yari yitavye inama igira 38 y'abakuru b'ibihugu n'amareta bigize ubumwe bwa Afrika yabaye ku magenekerezo ya 15 na 16 Ruhuhuma umwaka w'2025. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu nyenicubahiro Angeline Ndayishimiye nawe akaba yari yitavye inama ya bose igira 29 y'urwego rw'abatambukanyi b'abakuru b'ibihugu bya Afrika kubijanye n'iterambere OPEDAD. Tukaba tubaye ikaze. Ku muhingamo wo ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 14 Ruhuhuma, umukuru w'igihugu nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye niho yashika mu gihugu ca Ethiopia ku kibuga c'indege mpuzamakungu ci Addis Abeba. Akaba yakiriwe n'umushikiranganji mu vyo ajejwe harimwo uburimyi n'ubworozi. Abarundi basanzwe baba mu gihugu ca Ethiopia bakaba bari basidukanye n'iyo nka baje gusanganira Sebarundi n'umutambukanyi wiwe. Ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 15 Ruhuhuma, umukuru w'igihugu c'u Burundi nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye ari kumwe na bagenzi we bo mu bindi bihugu vya Afrika yaritabiriye rero ibikorwa vy'inama igira 38 y'abakuru b'ibihugu n'amareta bigize ubumwe bwa Afrika. Muri iyo nama umukuru w'igihugu ca Angola akaba ari we yatowe kuba umukuru w'inama y'abakuru b'ibihugu n'amareta bigize ishiramwe ry'ubumwe bwa Afrika. Umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye nawe akaba yatowe kuba icegera ca mbere c'uwurongoye iyo nama y'abakuru b'ibihugu n'amareta bigize ishiramwe ry'ubumwe bwa Afrika. Kurikira Hozine Girene Gatoni, umuvugizi w'umukuru w'igihugu. Mu nama y'abakuru b'ibihugu n'amareta biri mu bumwe bwa Afrika hari hategekanijwe amatora y'indongozi shasha z'uwo muryango. Aho rero nyenicubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi nawe nyene yaritavye amatora arashikana ijwi ry'u Burundi mu kwitorera indongozi zituje imbere ku mugabane wa Afrika kugira ngo dushike ku ntumbero no ku migambi twishinze nk'umugabane wa Afrika. Aho rero muri ayo matora nyenicubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi yarizewe n'ibihugu vyose vya Afrika kugira ngo Uburundi bube icegera ca mbere c'urongoye iyo nama y'abakuru b'ibihugu. Uwo nawe akaba ari umukuru w'igihugu ca Angola nyenicubahiro João Lourenço. Mu vyari bitegekanijwe kandi hariho n'amatora y'umugwi nshingwabikorwa w'uwo muryango, aho naho nyene batoye umuyobozi asanzwe atwara umugwi bumwe bwa Afrika. Uwo nawe akaba akomoka mu gihugu ca Djibouti, akaba yitwa Mahmoud Ali Yusuf. Haratowe kandi n'icegera ciwe nawe akaba ava mu gihugu ca Algeria, akaba yitwa
Ambassadeur Selma Madika. Inyuma y'amatora hari hategekanijwe kandi no kurabira hamwe ivyegeranyo no kwirimbura intambwe uwo muryango wateye muri uno mwaka barabiye ku ntumbero n'imigambi bishinze. Aho rero ni vyegeranyo biri ku bisata bitandukanye, bisata vy'amagara y'abantu, vy'amahoro n'umutekano, iterambere, eka ibisata vyose vy'ubuzima bw'uno mugabane. Cane cane kuvyerekeye icegeranyo cerekeye amahoro n'umutekano ko yifashe muri Afrika, nyene icubahiro umukuru w'icu Burundi yarifatikanije n'abandi bakuru b'ibihugu ratera ivyatsi ahantu hose hari imigwi y'iterabwoba, imigwi ifise ibigwanisho iguma ihekura umugabane wa Afrika. Aho yarashimikiye cane cane ku gice c'ubuseruko ca Kongo, aho yasubiye gutera ivyatsi umugwi M23 ushigikiwe n'igihugu c'u Rwanda ukungene bidashobora kuja mu mumvikano mu biganiro kugira ngo hatoegwe inyishu z'ibibazo atamaraso asesetse. Aho rero yarashikirije umugambi w'amahoro ushikirijwe n'igihugu c'u Burundi kirongowe na nyincubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi. Uwo mugambi w'amahoro uhagaze cane cane ku bintu bitatu. Icambere no guhagarika ingwano, guhagarika vuba bwango kugira ngo nabaza gushigikira no gutabara bashobore gushikira abene gihugu. Ica kabiri no gusaba amashirahamwe mpuzamakungu gushigikira bimwe biboneka bagatuza imigwi yose ifise ibigwanisho iri muri ako karere k'ubuseruko bwa Kongo. Gutyo aho umuzi w'ingorane u Rwanda rusigura ko ruri muri Kongo kugira ngo rugwanye umugwi FDLR, muri ico gihe nago nyene amakungu ashoboye kwitanga agakuraho imigwi yose ifise imigwanisho harimo n'uwo mugwi FDLR, ntaco tuma ingabo z'u Rwanda zisubira ku butaka bwa Kongo. Ica kabiri nuko nyene icubahiro umukuru w'icu Burundi ahamagarira amakungu, amashiramwe mpuzamakungu gushigikira bimwe biboneka igihugu ca Kongo. Ayo mashiramwe mpuzamakungu ahagira uruhara ruboneka mu gutuza imigwi yose ifise ibigwanisho iri ku butaka bw'igihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Muri ubwo buryo igihugu c'u Rwanda gisigura ko kirungika ingabo mu gihugu ca Kongo kugira ngo kigwanye umugwi FDLR, muri ico gihe ntaco tuma gisubira kurungika ingabo zago ku butaka bw'igihugu ca Kongo, kuko muri uwo mwanya amakungu yose azoba yahagurukiye rimwe afatana mu nda kugira ngo atuze iyo migwi yose harimwo n'uwo mugwi FDLR. Ikigira gatatu nicerekeye umugwi M23. Mu gihe uwo mugwi usanzwe uvuga ko ugizwe n'abakongomani, ntaco tuma ingorane z'abakongomani hagati yabo zica mu kwicana mu gusesa amaraso. Muri uco gihe asaba yuko woca bagira ibishoboka vyose kugira ngo umugwi ushobore gutorera inyishu z'ibibazo n'abakongomani bose hagati yabo biciye mu biganiro, na cane cane yuko hasanzwe hariho umworosha yatowe uwo nawe wahoze ari umukuru w'igihugu Uhuru, kugira ngo ashobore korosha ibiganiro gutyo inyishu iboneke atamaraso asubiye guseseka. Ikindi nuko mu matora y'ibisata bitandukanye amashami imigwi iri mu bumwe bwa Afrika, nyakubahwa yahoze arongoye igihugu c'u Burundi Domiciano Ndayizeye yasubiye kwizegwa nawe nyene n'abagize ubumwe bwa Afrika, arongerwa ikiringo co kuba muri ya nama y'inararibonye bagize ubumwe bwa Afrika. Aho rero turabona neza ko iyo nama yije iduha ivyamwa vyinshi, kuko Uburundi bwizigiwe, abarundi babandanya bizigirwa, kandi koko yuko ubuhizi bw'abarundi buguma bugaragara. Abo banyecubahiro rero batowe kurongora ishiramwe ry'ubumwe bwa Afrika, bakaba biyemeje gushira inguvu hamwe mu gutsimbataza amahoro, umutekano n'iterambere ku mugabane wose wa Afrika. Mu majambo yagiye arashikirizwa, benshi bakaba bahamagariye ibihugu biri mu ntambara guhagarika ingwano, bagashira imbere ingendo y'ibiganiro nk'uko umunyamabanga mukuru aho ni Antonio Guterres yabishikirije muri iyo nama. Akaba yashimangiye kandi ko itunga kama Imana yahaye abanyafrika ryogirira akamaro abanyafrika nyene. Iruhande rero y'inama igira 38 y'abakuru b'ibihugu bigize ubumwe bwa Afrika, abakuru b'ibihugu batatu
Burundi akaba ari nawe aramutswa ishiramwe ry'ibihugu bihurikiye mu isoko rusangi rya Afrika y'ubuseruko n'ubumanuko komesa nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye. Uw'igihugu ca Zimbabwe akaba ari nawe arongoye umuryango w'ibihugu vya Afrika y'ubumanuko bihurikiye mu vy'ubutunzi SADC, hamwe rero n'umukuru w'igihugu ca Zambia baratanze ikiganiro ku bamenyesha makuru mu ntumbero yo gushikiriza Dr Samuel Mahimbo agiye kwitoza ngo azorongore ibanki ya Afrika ijeje iterambere BAD. Umuvugizi w'umukuru w'igihugu Rosine Girene Gatoni arabitugira ku muriri. Ikiganiro ku bamenyesha makuru no ku banyafrika batandukanye, abakuru, indongozi n'abandi. Ikiganiro cari kiremeshejwe na nyine icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi, akaba ari nawe asanzwe arongoye umuryango w'isoko rusangi riri mu bihugu vyo muri Afrika y'ubuseruko be n'ubumanuko, afadikanije na nyine icubahiro umukuru w'igihugu ca Zimbabwe, akaba nawe atwara umuryango urimwo ibihugu biri muri Afrika y'ubumanuko, umuryango ujejwe iterambere, ari kumwe kandi na mugenzi we nyene icubahiro umukuru w'igihugu ca Zambia. Ico kiganiro cari gifise intumbero yo gushikiriza umukandida ashigikiwe n'umuryango wa Komesa be n'umuryango wa SADC, umukandida asanzwe ava mu gihugu ca Zambia kugira ngo bashobore kumwamamaza, ashobore kandi nawe gushikiriza imigambi n'imigabo yiwe aho asanzwe ahiganira kurongora ibanki ya Afrika ijejwe iterambere. Ico kiganiro rero cabaye nk'ikimenyetso kitabesha c'ukunwana hagati y'ibihugu biri mu muryango w'isoko rusangi, umuryango usanzwe urongowe na nyene icubahiro mu gihugu c'u Burundi, ikimenyetso kitabesha yuko ku burongozi bw'umuvyeyi wacu Sebarundi ibihugu vy'uwo muryango bivuga rumwe, bigashira inguvu hamwe mu mukandida umwe, vyizera byose yuko azoshobora kugira uruhara ruboneka biciye mu rongozi bw'iyo banki kugira ngo ibihugu biri muri uwo muryango eka ibihugu biri muri Afrika yose bishobora gushika kwiterambere rirama. Uwo mukandida kandi akaba nawe yarashoboye kwerekana ubuhizi bwiwe n'ubumenyi afise mu vyerekeye kurongora amabanki eka no muri ico gisata c'ubutunzi, aho yaramaze gukorera amashira hamwe atandukanye arimo n'amashiramwe mpuzamakungu na cane cane ibanki y'isi. Iruhande rero y'inama igira 38 y'abakuru b'ibihugu n'amareta bigize ubumwe bwa Afrika, umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye yaraganiriye n'abandi banyecubahiro batandukanye, uhereye ku munyamabanga mukuru w'ishiramwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres. Muri iyo nama aho hasanzwe hitaba abakuru b'ibihugu n'abakuru b'amashirahamwe atandukanye, inakaryo kububahwa ko guhura bakaganira kuvyerekeye imigenderanire hagati y'ibihugu vyabo canke amashirahamwe. Ni muri iyo ntumbero nyene icubahiro umukuru w'u Burundi yabonanye n'umunyamabanga mukuru w'ishiramwe mpuzamakungu ONU nyakubahwa Antonio Guterres, aho baronse akanya ko kurabira hamwe uko imigenderanire yifashe hagati y'amashirahamwe mpuzamakungu ONU bene igihugu c'u Burundi kuvyerekeye gufatana mu mugongo kugira ngo dushike kuri ryahangiro ry'iterambere twishinze. Aho rero umunyamabanga mukuru w'ishiramwe mpuzamakungu nyakubahwa Antonio Guterres yarashimye cane intambwe Burundi bugezeko, eka aranakeza cane igihugu c'u Burundi kuko uno munsi havuga ibikorwa vy'iterambere gusa, ukurikira amakuru y'u Burundi n'ibikorwa vy'iterambere. Ivyo rero yarateye intege cane abene igihugu c'u Burundi abishikirije nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu. Ikindi nyakubahwa Antonio Guterres yashimikiye ko cane nuko yakeje bimwe biboneka cane Uburundi, kuko Uburundi no munsi bufise demokarasi yamaze gushinga imizi, kandi eka no kuvyerekeye politike inzego zose imigambwe yose ifatana munda uno munsi iri kumwe atamishamirano, eka nabikorera ivyabo canke amashira hamwe ategukira inyungu za politike. Ivyo rero yarasavye yuko n'abarundi bo bifata nk'ubutunzi bwo gukingira, arongera kandi aranakeza umukuru w'igihugu c'u Burundi ku ruhara rwiwe no ku burongozi bwiwe, aho Burundi busanzwe bwitanga cane kugira ngo butsimbataze amahoro n'umutekano mu karere,
eka buteze n'imbere akarere na cane cane ko umukuru w'igihugu c'u Burundi no munsi aramutswa umuryango w'isoko rusangi irimwo ibihugu vyo muri Afrika y'ubuseruko be na Afrika y'ubumanuko, akaba atwara kandi n'amasezerano yiswe accord cadre kugira ngo asimbataze amahoro n'umutekano mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo be n'akarere. Nayo mu mibonano bagiraniye na mugenzi we arongoye igihugu ca Chad hamwe n'umushikiranganje wa mbere wa Ethiopia, bakaba bayaze ibijanye no gutsimbataza imigenderanire myiza n'ubucuti bisanzwe biri hagati y'ivyo bihugu bigenzi vy'u Burundi. Hambavu iyo nama umukuru w'igihugu c'u Burundi yaraboneranye kandi na nyakubahwa umushikiranganje wa mbere wa Ethiopia Abiy Ahmed, arongera arabonana kandi na nyenicubahiro umukuru w'igihugu ca Chad nyenicubahiro Idriss Déby. Aho rero mu vyo baganiriye barasubiye kandi kwikeza kubwo imigenderanire myiza isanzwe hari hagati y'ivyo bihugu ko ari bibiri be n'u Burundi. Baraganira no kuvyerekeye ibisata bitandukanye, imibano, ubutunzi, amahoro n'umutekano mu karere, eka barasubira kandi bariyemeza kubandanya bakomeza ubucuti. Aha rero no shimikira nibutsa bariko baratwumviza bose yuko ivyo bihugu bibiri handavuga Ethiopia na Chad ari bihugu bigenzi kandi bivuganyi ku Burundi kuva kera. Ibihugu vyame bishigikira Burundi mu bihe bigoye igihugu cagiye kiracamwo kandi bishigikirana no mu manama mpuzamakungu. Kubijanye naho n'inama igira 29 y'abatambukanyi b'abakuru b'ibihugu vya Afrika bahurikiye mu ishirahamwe rijejwe iterambere OPEDAT, umutambukanyi wa Sebarundi nyenicubahiro Angeline Ndayishimiye yarashikirijwe indangabumenyi y'iteka ku bikorwa vy'iteka yaranguye muri urwo rwego. Ku ruhande rw'inama igira 29 y'abatambukanyi b'abakuru b'ibihugu vya Afrika bari mu ishirahamwe rijejwe iterambere OPEDAD, naho nyene hari hategekanijwe amatora y'indongozi shasha y'ugo rwego. Muri ayo matora rero naho nyene nyenicubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Angeline Ndayishimiye yaritavye ayo matora arashikiriza naho nyene ijwi. Aho rero muri ayo matora umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ca Sierra Leone niwe yizewe kurongora uwo muryango ashigikiwe n'urwego nyobozi. Muri iyo nama kandi nyenicubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yitavye hari hategekanijwe no kwemeza ikirangamisi c'imigambi n'ibikorwa bigiye kurangurwa mu myaka 5 iri imbere kuva muri uyu mwaka wa 2025 gushika mu mwaka wa 2030. Aho rero naho nyene nyenicubahiro Angeline Ndayishimiye yaraterereye bimwe biboneka. Abatambukanyi b'abakuru b'ibihugu vya Afrika barakeje bimwe biboneka nyenicubahiro Angeline Ndayishimiye ku bikorwa vyiwe, ku buhizi bwiwe no kuvyo yaranguye, na cane cane ko yahora ari mu rwego nyobozi rw'iryo shirahamwe mu myaka 2 iheze. Rero barashimye cyane ibikorwa yaranguye mu gihe yari muri urwo rwego nyobozi, barashima ubwira n'ubukerebutsi kuko byagize uruhara ruboneka mu bene gihugu. Muri iyo nama urwego rw'abatambukanyi b'abakuru b'ibihugu bihurikiye muri Afrika rujejwe iterambere rwarashikirije nyenicubahiro Angeline Ndayishimiye umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi indangabumenyi y'iteka ryo kumushimira ku bikorwa vyiza yakoze muri iyo myaka 2 yose, harimwo no gutegura ico kirangamisi bemeje kirangamisi c'ibikorwa vy'imyaka 5 iri imbere. Twovuga rero yuko iyo nama izaniye inyungu nyinshi Uburundi, aho Burundi bwasubiye kwizegwa, aho abarundi basubiye kwizegwa, aho ibikorwa vy'abarundi bishimwa na Afrika bigashimwa n'abayobozi bose ku bisata bitandukanye. Umukuru w'igihugu nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye n'umutambukanyi wiwe nyenicubahiro Angeline Ndayishimiye bakaba rero baganutse kwigenekerezo rya 17 ruhuhuma. Nino ngaha rero turangirije ko kino kiganiro. Imana ishishikare kuzigama Uburundi n'abarundi naho ubutaha.